Pyramid TV, we are on time. Hello my people, hello my fans, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki wa 257. Iyi ni Pyramid TV 257, Pyramid yanyu yama ibashikiriza amakuru ariko ara trending hano mu gihugu cyacu, amakuru y'abaririmbyi b'abarundi ariko ara trending guys. Ni showbiz after showbiz, ndiwo musore wanyu Mr Black, wa wundi nyene yama abashikiriza ama exclusive ariko ara trending hano mu gihugu cyacu. Ni jeje nyene ni kuri microphone ya Pyramid TV 257. So icyo tubandanya tubasaba ni kwa kundi nyene mubandanye mudushigikira, mubandanye mudusupportinga muri bwa bumwe nyene, muri gwa rukundo nyene, natwe tubandanye turonye inguvu zo kwama tubashikiriza ibiri ku mwanya guys. Kumana nanje ni Mr Black on mic za Pyramid TV 257. Faster manuka aho hepfo ufyondeho subscribe ama udusigire na like yawe, comment yawe urayisiga mu nyuma guys. Kumana nanti, gumana natwe, gumana na Pyramid TV 257. Uno munsi tubafitiye ikiganiro twama tubashikiriza buri kwezi guheze, twama tubashikiriza kino kiganiro kerekana abaririmbyi cyangwa umuririmbyi yashoboye kwinjiza ama views cyangwa yashoboye kurabwa gusumba abandi guys. Gumana nanje rero shobora kubashikiriza abaririmbyi batanu bashoboye kurabwa mu kwezi kwa 11 guys. Aho mvuze ati ni muri November guys. Gumana nanje rero, gumana natwe, gumana na Pyramid TV, abaririmbyi batanu bashoboye kwinjiza ama views, aho dusigura ati bashoboye kwinjiza amahera menshi cyane guys, kuko ama views niyo amafaranga abaririmbyi bakorera ku mbuga zose guys. Gumana nanje rero, imbere yuko tubaha top 5, reka tubanze tubahe abaririmbyi batatu, bonus y'abaririmbyi batatu batashoboye kwinjira muri top 5 yacu no munsi, ariko bashoboye kwinjiza ama views nyene menshi ashoboka, ariko nibigeze bashobora kwinjira muri top 5 yacu yuno munsi guys. Faster amanuka aho hepfo kuri subscribe, ubanze ufenda kugakingiri kari mande ya subscribe, hama tubandanye na kino kiganiro guys. Umuririmbyi wa mbere ari kuri bonus nababwiye ati ndabaha bonus abaririmbyi batatu bashoboye kubikora neza cyane, ariko nibigeze binjira muri top 5 yacu yuno munsi. Umuririmbyi wa mbere afashe inimero ya mbere ni Mukombozi ku ndirimbo yiwe yitwa Africa, yashoboye kwinjiza amaviews angana 96,884 guys. Ukurikira Mukombozi ni Peri Music, yes, yashoboye kwinjiza amaviews angana 67,885. Ukurikira Peri Music ni Andy Mwag, ndazi benshi muramuzi, no muririmbyi yasohoye album yiwe nshasha, yashoboye kwinjiza amaviews angana 63,846 guys. Abo nibo baririmbyi bari muri bonus yuno munsi twashoboye kubashikiriza. Iyi ni bonus batatu batigeze binjira muri top 5 yuno munsi guys. Gumana nanje, gumana natwe, ndabashikirize umuririmbyi ari ku kibanza cya gatanu muri top 5 yacu yuno munsi. Umuririmbyi ari ku kibanza cya gatanu nawe suwundi ni December ku ndirimbo yiwe yitwa Kumako, yashoboye kwinjiza ama views angana cyane, yashoboye kurabwa n'abantu bangana 163,880 guys. Sorry gatonya, ni uri ku kibanza cya gatanu ni December ku ndirimbo yiwe yitwa Kumako, yashoboye kurabwa n'abantu bangana 163,875. yes. Uri ku kibanza cya kane nawe si wundi ni NATACHA Burundi, umuhanzikazi umuririmvyikazi w'umurundi yashoboye kwinjiza
mu makuno kwezi kwa 11 yashoboye kwinjiza amaviews angana 165 n'amajana 842 guys. Batatu ba mbere wibaza ko ari inde ari ku kibanza cya gatatu guys, ni ALVIN LUMICASH yashoboye kurabwa n'abantu bangana 190 n'amajana 280. Ni ALVIN niwe ari ku kibanza cya gatatu ku ndirimbo yiwe yitwa Tujane na Bwiza guys. Tusigaranye n'abaririmbyi babiri guys. Manuka fasta muri comment uvuga ati uwo muririmbyi wa kabiri ninde cyangwa uwa mbere ninde guys. Fasta ndabaye umwanya kuja kwandika muri comments, andika buba. Reka tubashikirize umuririmbyi wa kabiri, nawe si wundi ni D1 Mr. Umunyuka. Yashoboye kwinjiza amaviews angana cyangwa yashoboye kurabwa n'abantu bangana 446 n'amajana 646 guys, ku ndirimbo yiwe bari kumwe na Shosho Mula yitwa Your Body guys. Ni indirimbo yashoboye kwinjiza amaviews menshi cyane guys mu kuno kwezi kwa 11 guys. Uwa mbere ninde guys? Manuka muri comment uvuge ati uwa mbere n'uyu. Aha, tuwe turakoma amashi. Ni wa wundi nyene buri munsi yama ari number 1 muri ino industry yacu ya 257 ni Satura Mabave ni Satura Bernard guys. Yashoboye kwinjiza amaviews angana n'511 n'amajana 725 guys, kuri album yiwe nshasha izwi ku izina rya Hello Africa guys. Ni album yashoboye kumwinjiriza, ni album yashoboye kurabwa n'abantu benshi cyane ku mbuga za YouTube guys. Gumana natwe narababwiye ati nzukoma ndabashikiriza ama exclusive ariko na trendinga guys. Gumana natwe kuri ivyo rero, reka tumukomere amashi Satura Mabave, umwami king of the Buja flavor yashoboye kwinjiza amaviews menshi cyane guys. Kuri ivyo rero, nk'umufana w'umurundi, umufana ukunda umuziki ndundi, manuka muri comment yawe ugira icyo dusigiye na wewe, ugira icyo uvuze na wewe guys. Turagukunda cyane, turagukunda, kandi wowe mufana ubandanya kudusupportinga, natwe turagukunda. Manuka muri comment fasta dusigire subscribe yawe, dusigire like yawe guys. Bibandanye bidutera intege zo kwama tubashikiriza ama exclusive ariko ara trending hano mu gihugu cyacu. Abaririmbyi bacu bose ni kwa kundi nyene, ni ahandi nyene, ni kuri Pyramid TV 257. Pyramid TV, we are on time.